Turangoye kubaramutsa turacari mu ntara ya Ngozi muri vya biganiro tuko turabashikiriza vya bamwe n'abandi bakora ibitandukanye. Aha tugeze ni muri imprimerie Artake, iyi ni imprimerie bamwe bazi ariko haro n'abandi badashobora kuba bayizi bivanye naho herereye. Hama turasanze uyu mudamu turabahaye ikaze. Ego murakoze. Natwe turabahaye ikaze hano muri imprimerie Artake. Kikibanza twashizemo ivyo duhayanisha ngaha kuri stade Agasaka. Cyo tuvugana ni twa Dafroze nije imbere. Nkorera muri imprimerie Artake. Artake mu majambo yose ni atelier d'art akaranga. No kuvuga ni shirahamwe rishimikiye ku gutsimbataza imico n'akaranga by'igihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mubibona ikimenyetso cihariye ca atelier d'art akaranga ni ngoma. Byumvikana rero yuko ingoma turazisigura mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni ubutunzi kama bukomeye cyane ku gihugu cacu, cyo gituma twishimikije ingoma kugira ngo nivyo dukora tubikore nyene turi muri iyo ntumbero yo gutsimbataza imico kama y'u Burundi bwacu. Mbega iyo mukora ibijanye n'akaranga ku Burundi muba mwibagije kuki canke mwisunga ibihe nibiki? Ko nk'ubu mwatucishije mu batubya ko mwakoze mwakize ikimenyetso c'ingoma iranga karanga. None mwebwe iyo muri ko muraviza mukora biriya na biriya mbona hariya hirya mubikora mwisunze iki? Kuko iyo umuntu ashushanya hariho message agomba gutanga. Ego murakoze cyane. Iyo turiko turabikora turishimikiza cyane ivya kera. Nkuko mubona hajya, nkuko mubona ngaha anye hariho ibisabo. Ibisabo, iki gisabo mubona twagerageje kwishushanya ko Uburundi ni igikoresho cyakora kuva na kera narindi. Mugabo kandi byose tuguma turiko tubizana mu ntumbero y'igihugu cacu c'u Burundi. Aha murabona nk'iki gishushanyo kiri ngaha. Iki gishushanyo kirimo ibintu byinshi cyane. Iki gishushanyo murabona ko hariho imitwe iri hamwe. Ikaba hamwe ari imitwe iri hasi, hanyuma hakaba no kurundi rugero, hanyuma hakaba ico no kwita ifundo, ikintu kiba gifunditswe. Nukuvuga nkuko no fata ko mbere no kwisunga n'icivugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu avuga ati turi kumwe twese birashoboka. Iki inye twagikoze kugira ngo twerekane yuko twese turi kumwe bishoboka. Dushobora kwiteza imbere, dushobora gukora ibi na biriya, twese dushize hamwe ingufu birashoboka. Iki rero ni gishushanyo kirimo n'ivyumviro vyinshi. Urabona ko hari abamenga barasinziriye mugabo bajyamiye amajanja bariko bariyumvira. Yego hariho ingoma urabona yuko yoyo irisiguye nta vyinshi twoyivugako. Hariho umufasoni uramubona yuko afukamye afise cakunze ariko araterera. Ivyo onye bijanye na bimwe vya kera. Ntitwibagira n'ibidukikije kuko navyo mu gihugu cacu turabishira imbere cyane. Murabibona turi n'abasenzi. Urabona yuko muri leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi turagerageza gushiraho ibimenyetso biguma bitwerekeza ku Mana. Urabona ngaha mu bemera muri Eklezia Katolika isanamu ntawo yisiga. Turabona yuko ari umuvyeyi wacu Bikira Maria ateruye akana Yesu. Ishushanyo itwereka ugucungurwa kwacu. Nkuko mubizi rero iyo turiko turakora dukora kandi twisunze ibijanye n'Imana. Kwemera tuguma tugushimikiye. Ibi byose murabona ni ibintu by'akaranga. Aha mu bisanzwe n'umugore n'umugabo ni couple, kimwe bita mu Gifaransa couple. Aha twashatse kwerekana yuko mu bidukikije biri hafi yacu dushobora guhinguramwo ibintu bitandukanye. Aho urabona ko ari ihembe nyene rya risanzwe mugabo twararishushanijemwo abantu. Muri make rero ngaha ni ibintu bijanye n'akaranga ka kera kandi bikanadufasha no gushariza aho tubaye. Urabona n'umuvyeyi ahegekeye ikibondo. Ivyo vyose ni ibintu biguma bitwereka vya kera. Izi shushanyo mubona ngaha ishushanyo yerekana ingoma z'u Burundi. Mu bisanzwe ingoma iyo zitonze ni kujya nyene ziba zimeze. Aha sinogaruka kuco gusigura ku ngoma ni kijya nyene navuze mwacumvise. Iyi
sanamu iri ngaha, iyi sanamu iri ngaha nayo nyene umuntu yobona umenga ni ibintu bisaraguye mugabo iravuga. Iravuga. Iyi ni miswi iri ngaha hasi. Iyi ni miswi ni nyina wazo inkoko. Hanyuma karya n'agaca. Agaca nakiyo gashitse mu miswi urazi ko kayora. Mugabo uwo muvyeyi ariyo nyina w'imiswi yageragaje guhangana nako araduga hejuru kugira ngo akingire imiswi. Ibi no mu gihugu rero birafise ico bisigura. Aba baturongoye iyo haje ikintu kiri bugirire n'aba bene gihugu turabona ingene bahaguruka cyane bakaduga hejuru nyene bakadukingira kugira ngo abene gihugu tugume dutekanye. Murakoze mutarabandanya muri vyinshi. Turabona keshi yo dushushanya mutubwiye insobanuro y'ibitari bikeya, mwatubwiye bitari bike mu byo tubona ngaho inyuma yacu nkuko muri kumurabikurikirana. Ni message umuntu atangiye ashikashushanya naho rambona umuntu arashobora gushushanya umwigisha ariko aracapa hari utuntu n'utundi mugabo atanga ushaka gutanga message kugira ngo ushikirwe ashaka kuyiha. Naho mwatubwiye bino bijanye n'ingoma, muratubwira ibyo gukinga, muratubwira ibyo gushira hamwe n'ibindi. Ibyo niyo message mwatanze. Haro n'ibindi byinshi mbona ntashoboye kudondora kuko umwanya ushobora kuba kumbure atari munini ya cyane. Turabona n'ibindi mukora mu gucapa menga ni ku mpapuro, menga ni ibintu by'amasanamu ariko mugabo menga aravuga. Yoyo mu yavuga kwiki. Yego murakoze cyane. Aho twari ku ruhande rwa mbere rwo inshingano ya Atelier d'Art Akaranga. Ku ruhande rugira kabiri no vuga indi ntambwe ico Atelier d'Art Akaranga yishinze no gufasha abene gihugu gutahura no kubaho neza bivanye no kumenya canke kubaho mu kibano. Aha rero ibi bishushanyo biri ngaha urabona nk'iki gishushanyo ca mbere ni nurukurikirane rw'ibishushanyo mugabo bifise ico bisigura. Aha twashatse kwerekana amatati y'itongo ku mukenyezi. Mu gihugu cacu c'u Burundi umukenyezi rimwe na rimwe hari gihe bakunda kuvuga yuko ataburenganzira afise ku itongo. Aha rero twashatse kwerekana ingorane umukenyezi ashobora kugira ku itongo ryabaho yavutse ryaba n'iryo yasigiwe n'umushinga ntawe we mu gihe atoba kiriho mugabo kandi tukaca twerekana uburyo nyabwo bwo kuzivamwo izo ngorane. Hajya ni ishushanyo yerekana amatati y'amatongo muri rusange. Murazi ko abavukana bashobora kurengeranira, abakomoka ku muvyeyi ugasanga biragoranye ingene bagabura amatongo, cyangwa ugasanga hari umuntu yiyadukije ati naje mvuka ngaha ni mu mpeko. Ivyo vyose ni ibintu biza vyerekana ingorane ziri mu matongo mugabo n'uburyo bwo kuzivamwo biciye mu gushushanya kuko ishusho ni ikintu kivuga kibona. Benshi bavuga yuko ati ishusho ni itanga message universelle no kuvuga ari we wese uzi gusoma no kwandika, utabizi, umurundi, umuzungu, ishusho iguma ari ishusho iguma ifise insiguro yikwiye. Uyu munsi tubona haje Imprimerie Artake ayo yageragaje kuza muri benshi cyangwa ashobora kuba bakora ibijyanye n'akaranga. Twabashimiye cyane. None ku uyu munsi tumenyereye mwihanishagurisha ibiciro biragabanuka n'ibindi bitari bikeya. Mbega uyu munsi mwebwe ku bijyanye n'ibiciro hari icyo mwaba mwakuyeko? Ego cyane. Ahanini twebwe murabona ko twaje kwerekana ubuhinga. Mu bisanzwe ibi dufise ngaha anye no vuga nti ni echantillo twaje kwerekana ivyo dushoboye gukora. Urabona nk'ibitabo mfise ibitabo bikeyi cyane mugabo dufise imprimerie ishobora gukora ibitabo ibihumbi n'ibihumbi ku munsi. Nico gituma ivyo twazanye ngaha intumbero sukudandaza, intumbero nuko babimenya bakabibona ko dushoboye. Hanyuma ushoboye kugura kandi n'ubundi igiciro cyo muri Artake cyari gisanzwe kiri hasi, ahubwo no hamagarira abantu bose kuza gukomanda muri Artake kuko tubitanga ku gaciro gasosera abakiriya. Turabashimiye cyane. Mutubwiye ibitari bike muri Imprimerie Artake kandi wovuga ibya Imprimerie Artake ibikorwa bigera kure byinshi cyane. Rero tutabarambiye abariko baradukurikirana twagomba kubashimira kandi turazi ko Imprimerie Artake ni Imprimerie mu gisagara ca Ngozi. Mwamaze kutubwira ingene ikora n'ibitandukanye ingene ikora. Iyi nayo ni radio yanyu televiziyo ku Gashaka Web TV
imenyekanisha ibikorwa byanyu, abayikeneye abakeneye kumenyekanisha ibikorwa baraheza bakaza bakamenyekanisha, kandi ko dusanzwe turi mu ihanishagurisha umwe wese